Salut bakunzi b'ikiganiro Weekend Choice. Twamaze kugera mu kiganiro Weekend Choice aho tubategurira indirimbo zitanu zibafasha guhimbaza weekend yanyu nkuko muba muvyifuza. Turera ku ndirimbo ya mbere, indirimbo ivuga ngo Ntabara y'umuririmbyi CG, indirimbo iryoshe cane, indirimbo y'isengesho, indirimbo ivuga ngo namenye ko unkunda cane kandi wapfuye ku musaraba ku bwanje, indirimbo ivuga ngo y'isengesho yo gusenga umuntu abwira Imana ko yomutabara bivanye n'ibihe peut-être aba ariko aracamwo. Reka rero tuje ku rubuga rwa YouTube tuyikurikirane, itubere isengesho bivanye n'ibibazo bigusugereje canke n'ingorane zigusugereje, ino ndirimbo ikubere isengesho. Iyi ndirimbo igira kabiri ni indirimbo ivuga ngo Data y'umuririmbyi Diyedi ari kumwe n'umuririmbyi Dramzo, indirimbo ivuga ngo hari ikiganza kitaboneka kiri hejuru yanje, ico naco ni c'umwami wanje yama ntabara, ni c'umwami wanje yama angirira neza. Rero ni indirimbo novuga ngo nayo nyene indirimbo y'amashimwe, indirimbo y'isengesho, indirimbo ushobora gukoresha mu kuririmba uriko novuga ngo ushimira Imana canke uri kubwira Imana ko ihari ku buzima bwawe kugira ngo ushobore kuzigama. Tuje ku rubuga rwa YouTube tuyikurikirane, wandika Data y'umuririmbyi Diyedi kumwe n'umuririmbyi Dramzo, indirimbo ikomeze guhezagira kandi ikomeze novuga ngo ituma weekend yawe igenda neza. Ikindi naco sangiza ikiganiro abandi benshi kugira ngo nabo nyene bakomeze gufashwa canke bakomeze guhezagirwa n'izi ndirimbo zo muri Weekend Choice. Iyi ndirimbo igira gatatu, indirimbo iravuga ngo Haleluya y'umugwi Ipendo Sound, indirimbo ivuga ngo ishimwe ryawe ryuzuye umutima wanje, ni indirimbo yo gushima Imana, umuntu yirata canke yivuga ivy'Imana yamukoreye. Imana ishobora kuba yabanye nawe guhera muri nondwi kugera muri weekend, ni ikiganza c'Imana cabaye kuri wewe. Reka rero ino ndirimbo iririmbe mu gushimira Imana, mu kwigina intsinzi y'Imana ku buzima bwawe, ku vyo yamigenda igukorera. Tuje ku rubuga rwa YouTube tuyikurikirane, komeze duhezagira kandi komeze twibutsa ko Imana ari ikwiye gushimwa yonyene. Indi ndirimbo igira kane, indirimbo ivuga ngo Mutima wanje y'umugwi Dansha Voice, indirimbo ivuga ngo jambo ry'Imana ryanje ko riti nahisi n'ijuru vyokugwaho ariko ikiganza c'Imana nikizokwigera kituva, Imana ntizokwigera ikureka kuko n'Imana igukunda, ngo umutima wanje shima Imana kuvyo yamigukorera. Ariko rero zino ndirimbo zose zitume mwibuka ivyo Imana yabakoreye, zitume wibuka aho Imana ikugejeje uyu munsi, ugume wibuka ko ivyo umaze gushikako, ivyo urimwo ari ikiganza c'Imana cabanye nawe, bigutere kuyishimira. Tuje ku rubuga rwa YouTube tuyikurikirane, ikomeze duhezagira, ikomeze ihezagira kandi n'ibihe turimo. Iyi ndirimbo igira gatanu ari nayo ya nyuma, indirimbo ivuga ngo Nigine y'umuririmbyi Pesdara ari kumwe n'umuririmbyi Marlene Focus, ari kumwe kandi n'umuririmbyi Faveur Worshipper. Ni indirimbo iryoshe cane, indirimbo iri no mu mudiho w'ikirundi, indirimbo ivuga ngo nkomera amashi Nigine wampaye vyose wankunze ntamuzi. Ni indirimbo rero novuga ngo ushobora kuryohereza weekend yawe, ushobora kuba uri muhira kumwe n'umuryango wawe, ushobora kuba uri wenyene, yishiremo kugira ngo ushobore gutambira Imana, wigina Imana, ukomera amashi Imana. Tuje ku rubuga rwa YouTube tuyikurikirane, ikomeze duhezagira, ikomeze itwibutsa kandi ko atawundi akwiriye gukomerwa amashi, atawundi akwiriye gutambirwa atari Imana yonyene. Ikiganiro Weekend Choice rero kirangiriye ngaha, ariko izi ndirimbo zizisanga ku rubuga rwa YouTube. Tugende tuzikurikirane, twibutse ko Imana ihari ku buzima bwacu, twibutse ko kandi dukwiye gushimira Imana, kandi kinaco usangize ikiganiro ku bagenzi bawe, ku nshuti zawe, nabo bakomeze bahezegirwa na Weekend Choice. Hamwe na Weekend Choice tugume tugubwa neza, mwarahezegiwe.